tugeze gihe cy'isaha zitandatu zirenze ko iminota 10 muri studio za Radio Magara Times FM. Akaba ari umwanya mwiza wo kumviriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi tukashikirizwa na mugenzi wacu Richard Ndayizigiye. Ndakuramukije hawa ndabaramukije mwebwe mwese muteze amatwi ibiganiro vya Radio Magara Times FM. Kaze mu makuru y'uno munsi wa gatatu igenekerezo rya mbere nzero umwaka wa 2020 nakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Muri no minsi yuko duhimbaza umwaka mushasha wa 2020 hariko haribonekeza ikena ry'ibinyobwa bimwe bigaca bituma ababifise bikikamukiza bakaduza ibiciro. Abasanzwe bayigindagara nabo barashima ko akazi kabo kagenda neza narirya amafaranga bafungura atava mu mushahara basanzwe bahembwa. Urongo y'Fondation NGD nawe arifuriza umwaka mwiza abarundi bose ni mwijambo aza kudushikiriza mu mwanya. Mu binga bw'ivyuma ni Armel Bigirimana mu mwanya idonido. Ngwino muri sanze muri radio Magara Times FM. Nongera kubaramutsa. Muri no minsi turiko duhimbaza umwaka mushasha wa 2020 ariko aribonekeza ikena ry'ibinyobwa bimwe bigaca bituma ababifise bikikamukiza bakaduza ibiciro. Abasanzwe bafise ivyo binyobwa barategwa kamo ko bogerageza bakadandaza nkuko vyari bisanzwe kugira ngo nabandi boroherwe. Ni inkuru dushikirizwa na niyo nzima Tito asanzwe ari umudandaza w'ibinyobwa akaba yavugiye kuri mikro ya hawa bukuru. Reka tumukurikire. Abasanzwe nkora akazi kamisi yose kudandaza ibintu by'ibinyobwa ya Brarudi. Ariko intambamye turiko turahura muri iyi minsi turiko turahura n'intambamye y'ibura ry'ibinyobwa na cyane harimo nk'amafanta eka mbere harimo n'amapeti ya musteri eka n'ibindi ariko twagomba twumve umuco uko kuntu izo nzoga zishobora kubura. Mu bisanzwe ibiciro ntibyigeze biduga ahubwo ibiciro byagumye ari bya bindi nyene muga bikiriho nuko gusa tuzibura. Ukazize nsanzwe nkora ku bintu by'amasoda nta nsanzwe mfise mugaro nta makuru nsanzwe mfise ku byerekeye duduga ry'amasoda kiriho kuba ikiciro kiduga abo ni babandi usanga binyegeza inyuma y'iyi minsi mikuru ngo batangure kuduza ibiciro by'ibyo binyobwa ariko ivyo ntibibereye kuko bariko baragiye n'abanyagihugu bato ikiriho nuko abasanzwe bazifise n'abazigurisha ico giciro nyene kugira ngo nabandi babonegweho gufata gasoda kuri uwo munsi mukuru. Kamono batera nuko bakwiye kutacabariramo mbege ukubera iyo minsi mikuru ngo bature kuduza ibiciro by'izo nzoga ahubwo ho nibagwisa uko byari bisanzwe bimeze kuko ibyo si byiza ahubwo leta n'umuvyeyi leta gusa nikore kugira ngo ibinyobwa biboneke nabo bantu bariko baduza ibiciro bareke kuguma baduza ibiciro haba ibinyobwa bibandanya biboneka nkuko vyahora. Abasanzwe bagindagara nabo barashima ko akazi kabo kagenda neza narirya amafaranga bafungura atava mu mushahara basanzwe baronswa. Hakizimana Silver asanzwe akora ko kazi aratubwira uko bigenda akanagira ko yifuriza umwaka mwiza kubo bakorana kandi agasaba n'Imana ko yobahezagira mu kazi kabo. Reka tumukurikire akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Felicien Bigirimana. Makazi kacu kamisi yose dusanzwe turabayizi b'indagara hanyuma hano ku Magara ibikorwa dusanzwe dukora dusanzwe twigindagara no kuvuga rero ko dusanzwe tubikora umuntu amaze kubazanya indagara tuheze tukazanikira hamaze gata amazi guta amazi tukazitora tukazipanga ku buyunge tukazishira ku mashiga hanyuma doze kuzishyira ku mashiga tukazibaburanye zikamera neza zimaze kumera neza zikumuka amazi akavamwo kabisa ku buryo umuntu ashobora kuzitora akazifungura hama tukazitora tukazishira kandi kabingiro tukazanikira hanyuma bumaze kwabukira bagaca bazitora bakazitwara kuko ziba zamaze kuma hanyuma ibisigaye navyo kandi turifuza ko uno mwaka wa 2020 Imana yadufasha kabisa bikagenda neza umwimbu kiyongera kandi n'amafaranga kiyongera hanyuma kandi kumbure nabo dusanzwe dukorana ivyo bikorwa Imana ikabahezagira bikagenda neza bakaduga promotion kandi natwe turifuza kandi uko bishobora kugenda neza kugira ngo vyongere bikunde Imana yonge tubonanishe turi bazima twese tugikomeye kugira ngo kumbure Imana isheshikare kutuzigama itugire neza no mwaka wa 2020 nifuriza abo dukorana kumbure ko Imana ishije kubahezagira bigende neza duze promotion yabo hanyuma isigaye kandi umugisha wiyongere kandi bigende neza mu gihugu Imana ishije guhezagira kuri kano kazi n'akazi keza cyane nakazi dukora akazi twe turagakora mu majambo make ico tufungura ntabwo kiri mu mushahara kintu dufungura ni kintu nyene novuga ngo Imana ni kintu hitegure twita bonus no kuvuga ko twebwe turakora dukoze hama kaduza amafaranga ratio atari mu mushahara omba ayo mafaranga atari mu mushahara ni heza kadufasha ubwa mbere bwobwo imbere yuko ikingo cy'ukwezi kizogera tugahembwa mu majambo make kano kazi ico kamara ni byinshi cyane kuko umuryango urafungura kandi bakambara
kandi bikagenda neza ava yuko umushahara uboneka. Reka makuru yacu tuyarangirize ku ijambo ry'urongoye Fondation NGD Nsengiyumva John Clinton aho yifurije umwaka mwiza ku barundi bose kandi akanagira ko anadushikiriza ivyaranguwe niyo Fondation NGD muri no mwaka twaraye turangije. Reka tumukurikire. Barundi kazi ku izina ry'umuryango wanje no ku izina rya Fondation NGD ndabifurije umwaka muhire w'2020. Ndabifurije ko ubabera umwaka muhire w'umugisha, umwaka w'iterambere, umwaka wo kuronkamwo ivyo byose vyiza mwifuza bivuye kuhoraho. Barundi kazi, Fondation NGD muri uyu mwaka urangiye yaranguye ibikorwa bitari bike kandi bishemeje. Nkuko mubizi, Fondation NGD ifise icicaro gikuru i Magara muri commune Bugarama mu ntara ya Rumonge. Fondation NGD kandi ikorera mu ntara zitatu z'u Burundi ari nazo Bujumbura, Meri, Rumonge na Makamba. Muri uyu mwaka urangiye 2019, Fondation NGD yaranguye ibikorwa bihambaye mu gisata c'inkino, aho imigwi 13 y'umupira w'amaguru yarashoboye gukina amahiganwa yararangiza. Imigwi 3 yo kwinonora imitsi atletisme nayo nyene yarashoboye kuja mu higanwa riheruka kuba imagara ari ryo twitiriye Tour do Magara. Iryo higanwa naryo tukaba twihaye intumbero yo kurikomeza kugira ribe ihiganwa ryo mu karere rikomeye ry'abinonora imitsi biruka ku makinga. Mu gisata cyo kumenyesha amakuru, muri uyu mwaka urangiye 2019, Fondation NGD yaratanguje iradiyo yitwa Radio Magara Times FM isamiranira kuri FM kuri megahertz 92, ikaba yumvikana mu micungararo ya Magara na Rumonge. Iyo radio yaje isanga ikinyamakuru ca Fondation NGD gisanzwe gikorera kuri internet, ico naco kiba cyitwa Journal Magara Times. Ni ikinyamakuru candika amakuru atandukanye yo mu gihugu nayo mu karere, cyane amakuru y'inkino. Mu gisata cyo gufashanya ari cyo cyitwa Departement des Œuvres Humanitaires, muri mwaka urangiye 2019, Fondation NGD yaranguye ibikorwa bikomeye bitatu. Ibyo bikorwa navyo bikaba birimo gutanga impuzu ku bana bava mu miryango ifise amikoro make, aho twashoboye guha impuzu zo kwambara abana bashika 117. Uyu mwaka kandi twaratanze amakaye ku bana bava mu miryango ifise amikoro make, aho twatanze amakaye, amakaramu, amarate n'ibikoresho bindi bitandukanye ku bana bashika 170. Ibyo twabikoze mu ntumbero yo gushikira umugambi wo kwigisha abana bose b'u Burundi kugira utegura kazoza keza mu gihugu cyacu. Ibyo bikorwa vyakoze mu kwezi kw'icenda muri uyu mwaka w'2019. Muri uyu mwaka w'2019 mu kwezi kw'icumi twarafashije abana bari bahuye n'ivyago igihe imvura n'imiyaga myinshi byari vyahitanye ibikoresho vyabo by'ishuri. Aba bana twarabafashije n'amakaye, tubahana ibikoresho byo gukoresha ku ishuri kugira babandanye biga nk'abandi bana, hanyuma nabo bategura kazoza kabo ko Burundi n'ubw'abana bose. Ibi ni bimwe mu bikorwa Fondation NGD yashoboye kurangura muri uyu mwaka w'2019. Haro vyinshi tutashoboye kudondagura hano, ariko navyo bifise akamaro kandi mwabonye twakoze muri uyu mwaka urangiye. Turashima n'ukuntu mubandanya mukurikirana ibikorwa vyacu kuko Fondation NGD iri hano kugira ibakorere. Barundi kazi, turashima ukuntu mubandanya mushigikira ibikorwa vya Fondation NGD. Muri uyu mwaka mushasha tugiye gutangura 2020, Fondation NGD yabateguriye imigambi itari mike mu bisata bitandukanye vya Fondation NGD. Turabaye ikaze ku biro vya Fondation NGD kugira mushoboye kumenya amakuru ku migambi no ku bikorwa biko birakorwa muri Fondation NGD. Ndangije ndabashimira kubona mwashoboye gutega amatwi buno butumwa bwa Fondation NGD, kandi ndabifurije umwaka muhire w'2020. Mbonero no gufata kana kanya kugira nifurize abarundi bose umwaka mwiza w'2020 utubere umwaka w'amahoro, umwaka w'iterambere, umwaka w'umugisha.
kandi uyu mwaka nk'uko twitegurira amatora tubere amatora meza, amatora y'amahoro n'amatora y'umugisha. Mboneye no gusaba ugwaruka aho ruri mu micungararo itandukanye yuko go kwirinda ibirusamaza, ugwaruka rushe hamwe, ugwaruka rukundane, natwe twese dukunde abo duhuje ivyumviro n'abo tudahuje ivyumviro, biba vya politike canke biba vyo kwizera, kugira Burundi bwacu butsimbataze amahoro kandi tuwe mu gihugu cy'umutekano ntangere. Ndabashimiye kandi ndabifurije umwaka muhire 2020. Iyi ni nayo nkuru turangirije ko amakuru yacu y'uno munsi. Reka dushimire mwebwe mwese mwashoboye kuduteka yompi, dushimire uruganda rwa Radio Magara Times FM rwashoboye kudutorokaniza ano makuru, dushimire na Armel Bigirimana we yarari mu buhinga bw'ivyuma. Arishanda yizigenje ko ndayabashikiriza nkababwira ngo mugire umwaka muhire nahuta. Ngwino muri sanze muri radio Magara Times FM.